turabona yuko abenegihugu baba ngaha mu ntara yacu naho mu zindi ntara turabona ko bariko baritegurira guhimbaza neza iminsi mikuru ya Noel na Bonane, kandi ni vyiza abantu kunezerwa, ariko kandi turifuza yuko muri uko guhimbaza iyi minsi mikuru twobikora dukoresheje ubwenge, tukamenya iciza ico tubwiza gushira imbere, be nico twokwihanganira. Turabona yuko mino minsi vy'ukuri abasuma barasumye byaba ivyambagwa, ndetse bariteguriye no kugira iminsi mikuru mu miryango, kandi ni vyiza. Umugabo dusaba yuko umwe wese yobikora ku rugero rwiwe, ntihagire abaca bagira bati naka yaguze impuzu nshasha naje mbwirizwa kuyigura ata amafaranga afise, ntaca agira ati naka yateguye urubanza muhira reka naje ndarutegura kandi ata buryo afise. Ndakuvuga rero yuko tubwirizwa kubaho umwe wese ku rugero rwiwe, dufatiye n'intambwe agezeko, kuko mu bisanzwe mu guhimbaza iminsi mikuru umuntu arabanza akagira umwihwezo akaraba ati mbega ku mwaka ugiye kurangira ubwo nateye intambwe ingana gute, mbega ubwo sinasubiye inyuma. Urumva umuntu yarasubiye inyuma mu bijanye n'iterambere washaka, numva umenga nta n'umunsi mukuru yotegura, kuko kubera urumva ntaco aba yarakoze. Ariko umuntu amaze kuraba ati vy'ukuri ndavye urugero nari ngezeko mu mwaka uheze, ubu narateye intambwe, ndabona ko mfise uburyo nsoboye kubeshaho neza umuryango, urashobora gutegura washaka n'umunsi mukuru, kubera aba ariko arikura kuya k'ibikorwa yakoze. Rero dusaba abenegihugu bose yuko bobanza kugira umwihwezo, mbega barateye intambwe. Nimba barateye intambwe rero ni hahandi umuntu ashagira ati reka tugire umunsi mukuru. Ni kwa kundi n'amashirahamwe y'abikorera twabo akarorero, iyo umwaka uheze baraheza bakaja hamwe bakaraba ati mbega twarungutse, barungutse bagaca babarira rero abanyamitaha ati twarungutse akiye dukeyi, namwe muje kugira umunsi mukuru mu miryango, batwita amadividande mu rurimi rw'igifaransa. Urumva rero mu muryango wateye imbere bose baba barakoze, gutegura umunsi mukuru ni sawa, kugurira gahuza abana ni sawa, kubategurira umunsi mukuru ni vyiza. Mugabo rero icyo tugize imyaka tubona no kwa bene gihugu atari kuva bikorerako, kenshi na kenshi bumva umunsi mukuru bagaheza bagashibashira mu mutwe ati no munsi mukuru nzonywa hanyuma mboregwe, nzokwambara, nzogira iki, ahubwo gasanga aho umunsi mukuru aho babaye umunsi mukuru wo kunezerwa ugasanga tugiye mu bintu bitameze neza. Rero ni vyiza yuko dutera intambwe tukamenya yuko ego n'umunsi mukuru umugabo umara umunsi umwe nyene, kandi urahera uheze ejo, inda iguma isa, kandi icyo dafise ntushobora kukironka nyene. Nico gituma twomenyera kuba mwino minsi mikuru tuyizi yuko isa naho itanga na ego iyo umuntu yavyiteguriye, mugabo irasa. Ejo ni Noel, hirya ejo azo ari undi munsi usanzwe, tuzokenera gufungura, tuzokenera kubaho, kwivuza, no kuvuga yuko kizira rero gusesagura ubutunzi bw'umuryango. Kirazira gusesagura ubutunzi bw'umuryango, kirazira yuko abantu baca bagenda bakanywa bakaboregwa gushika naho biyononako. Riba ribara mu bisanzwe ubuteye intambwe nyinshi uteruje inyuma, no kumenya uti nzokwivuna akanyota hanyuma gaheze ntahe, duheze tunezerwe n'abana mu muryango, dutera inkuru. Ico nico dusaba cyane cyane abenegihugu, ariko kandi tukamesha yuko mu gihe cy'iminsi mikuru hama hibonekeza abantu baca bapanga utuntu tutameze neza, byaba bijaye n'ubusuma, guhungabanya umutekano. Ivyo vyose tubikora tuzi yuko tubikorera ahantu hatekanye. Naco gituma duca dusaba abenegihugu bose yuko haba mu minsi mikuru ubu nyene tuyiteguriye, tubwirizwa kuguma ducunze umutekano, dukurikirana uruja n'uruza rw'abantu aho tubaye mu makartier, ku mitumba,
kugira ngo turabe yuko ata kintu gishasha coshobora kutwononera umutekano tukiburizemwo hakiri kare. Rero kahe turakibasavye gose abene gihugu, tubasabe vy'ukuri duhimbaza iminsi mikuru, umugabo tubona yuko umutekano turiko turawucungera aho duherereye. Abafise amashengero bamenye yuko ego gusenga ni vyiza, mugabo abantu babwiza gusengera ahantu hatekanye, batunganye neza ibijanye n'umutekano w'indani mw'isengero n'inyuma y'isengero. Baba abafise ububare nuko nyine tubasaba yuko batunganye neza, mugabo bariko baritegurira gutunganiriza neza aho bazokwakira, mu kubarabira ingendeshwa zabo. Murazi ko kenshi abasuma baca bagenda bakugurura imodoka bakiba biri mu modoka, ariko ubu umuntu afise akabare yiyemera acagira ati harya baparika imodoka abanywanyi banje, mbwiza kwashira umuntu akurikirana kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe cibwa, kandi no gukurikirana kugira ngo ntihagire inkozi z'ikibi zitwononera. Murabizi yuko hari abantu batanezerwa n'abariko baratwenga. Mu minsi yahera muribuka bahengera ahantu hari abantu benshi bagaca bateramwo amagrenade, bikirya mutima mubi bari mu bene gihugu bakeyi, n'ubu ntawuzi yuko waranduranywe n'imizi. Nico gituma rero bose umwe wese aherereye abwirizwa kugira icyo akoze kugira ngo umutekano ugume ucungerewe neza, tuguma turaba yuko atakintu cyo twonerera umutekano. Ico nico dusaba rero abene gihugu bose, inzego z'umutekano turasaba yuko zoba amagabo kugira ngo vy'ukuri turi kumwe n'abajije intwaro, turi kumwe ndetse n'abo mu butungane, kuko hagize gukora ikosha tubwizwa nyene kumuhana hakurikije amategeko. Turi kumwe n'abene gihugu muri Rwarunani, twitegure neza yuko ino minsi mikuru yoheza ikagenda neza ikarangira neza. Mboneho maze n'akanya ko kwifuriza Noheli nziza abene gihugu bose b'Igitega, tugira tuti Noheli nziza, akana Yezu katuvukire, katwungira ubumwe, kandi kadukomeze, tuze tuharonkerera ingoga zo kurangura ibikorwa vya bindi bizodushika kuri ryahangiro rya nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu, c'igihugu cifashe mu mwaka 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka 2060. Tuboneho n'akanyamaze ko kwifuriza umwaka mushasha mwiza 2024, tugira tuti uzobe umwaka mwiza, umwaka w'amagara meza, umwaka w'imigisha, umwaka wo kuroranirwa, na cane cane umwaka wo gutera imbere duhereye mu ngo aho tubaye, ku mituma, mu makartier, mu mazone, mu komine, mu ntara, ndetse dutere n'intambwe duteze imbere igihugu cacu. Murakoze.